Koperative Kunama ni koperative iri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke yihaye intumbero yo guteza imbere igiterwa c'umuceri. Ujejwe umugambi w'indimiro z'ico giterwa aratwiganira uko ico giterwa cifashe muri koperative yabo. Ego meje kwizina banyita Ndayiruke Pacifique kabare njejwe umugambi wa projet ya koperative Kunama iri financé par Paege hamwe na ambassade ya France. Koperative yacu mu byukuri ifashe neza kuko twatangwe twegeranya ugwaruka rwaroheje amashuri, murabona yuko mu iki gihe ubuzi bugoye turagerageza uburyo bose kugira tubiyegereze kubera ko twe twadusanzwe tumenyereye n'ibyo kuri mu muceri. Aho turavuga duti nabonyere kubera ko atamikoro bafise baje amashuri burya mu bwabo turabukeneye, tugiye hamwe turashobora gukora ikintu gikomeye. Hama turagina turadodora muri Paege barashobora kuduha ifashanyo. Yafashanyo rero iradufasha kugira ngo dutangura kurima akantu gatoyi twatanguriye ku gice cy'hectare, hama mu nyuma turarima hectare. Ubu ino saha tuvugana ku imirima mubona dufise turafise ahantu hangana ni hectare 3 n'igice kandi biriko bigenda neza, turiko turabikurikirana. Uwo muhinga araducira ku mayange uko ico giterwa bagikurikirana. Uwo muceri urakwije amezi 3 n'imisi 200 kuva dutangwe kubutera, kuko twawuteye mu buryo bwa kijambere. Burya winjina uraza kubibona twateye ku mistari. Iyo ku mistari rero sibyo twiyadukije, twarabyigishijwe n'ishiramwe iri international, barashwe kudutumaho, baratuma abantu bane muri koperative yacu baragenda barakurikirana ibyigwa byo kuntu dushobora gutangura kumenya uburyo gushobora kumenya imbuto zirobanuye, semence de qualité. Baratwigisha uburyo gushobora kumenya uburyo gufumbira, kubera ko uburyo twe twafumbira mu gihe cyakira bwari uburyo butari bushemeye. Turamenya uburyo rushobora kumeresha umuceri cyo bita germoire kugira ngo tufumbira bamaze kumera, umaze kuzana ibimera basi. Hama rero bacatwisha uburyo kuyitera kuko twatera akajagari byo bita kangiringiri ngahe wacu imbone ko tubyita, ko dusanga umuceri uko uteye ugatera imiceri myinshi, imiceri 10-15 ku buryo rero bashobora gusanga atamwimbu utanze, kuko yaca igenda ikaca isa nifatana n'ingwara ikaca itangura kuzamwo. Ariko duteye urutetero rumwe canke intete 2-3 gushaka kuri 3, twarabonye neza ko umuceri ushobora kubaho neza, kuko burya umuceri ni giterwa ni ikintu gifise ubuzima nka kujya ko abantu dufise ubuzima, kuko umuceri nawe urahema. Umuceri urakeneye kumva ko wiyaguye wisanzuye. Rero uteye ari mwinshi nta kuntu ushobora kugira umwidegemvyo gushobora kubyara. Niyo byaye utuntu twishi usanga twishi tugize tuca tugwara tutaratangura kuyangika. Ariko iyo uteye imiceri umwe ushaka kuri 3, twarabonye neza yuko ushobora kubyara gushaka kubana 45-50 kandi bagakurana inguvu, kuko ni nka kugishora kuba ufise ikiro kimwe cy'umuceri n'ibiharage ukakigaburira abana 10. Nibingana na wundi afise ikiro kimwe cy'ibirage n'umuceri akigaburira abana 3, ntibashobora kugira ubuzima bwiza kimwe, kuko yafumbire usanga umwe wundi yatera intete 10 ashizemo ibiro 5 ku ikaro, nawe ateye intete 3 ushizemo ibiro 5 ku ikaro. Umva yuko amagara samwe, kubera yuko hacaba gusagurana. Umwe yateye intete 10 ariko 3 zica zikura neza zikabyara zifise amagara meza. Ibyo rero byaradufasha kugira ngo dushobore kumenya uburyo gushobora gutera kijambere, kandi birandufasha n'uburyo kubagara, kuko ntibaagenda bitiranya umuceri n'ibindi byatsi bikiba by'umuceri bita mucanuba usanga bisa, kugira ngo bitandukanye bigora. Ariko rero ubwo byo gutera ku murongo ucumenya ati umuceri wanje n'uyu, ikindi nacyo kiri hagati kitari mu murongo nikindi gikiba cy'umuceri bita mucanuka cukirandura kugira ngo umuceri ugumane ubuzima bwiza. Uravye hirya no hino kuri imirimo dukikije murabona yuko umuceri yabo itameze neza nkuko twebwe umuceri yacu imeze neza, kuko ego umuceri turinjiramo tukawurima, ariko kesho usanga tutazi ibishobora kuranga umuceri kugira ngo umuceri ushobore kuba ari mwiza. Kuko bwa mbere umuceri upfira mu kuba utashobora kumenya imbuto nziza zirobanuye. Ukagiranye ugasanga umuntu arimbuye, wagenda ku kibuga ukabona umuceri wawe urabishijishwa ukabona menga ni mwiza, ariko atari mwiza. Si mwiza gute? Kuko ushobora kuba waragwariye mu murima ntubimenye. Ushobora kuba yateye ibibuto bivangavanze. Urabona nk'uwo murima wo hirya harimo ndabonamo wita rutete, harimo na wati, harimo nafashe ingabo. Umva ramoko 3 deja rimwe. Umva yose rero wabubona ukabona menga yakubwira ngo je narose umwimbu, nawe ukacujana nago ukaza gufumbira baza ngo umuceri mwiza, uteye ukaca ugwara kubera yuko harimo imbuto zitandukanye. Kigira kabiri, umva ni imbuto ziterera rimwe, nkafashe ingabo cayera imbere hakaja subira rutete wati na itarere. Usanga rero yuko ruba wimbura, umwe uwimbuye weze, undi nawe aramaze gupfa mu murima, undi nawe utarera. Ibyo rero biri mu bintu bituma benshi bakunda guhomba. Kigira gatatu kandi nuko batamenya ingwara, kuko umuceri musanzu uragwara cyane, iragwara cyane ini wacimbo, kubera ikibazo cyuko turimo no munsi tugakuramo ejo tukaca tugadika dufumbira, urumva nta alternance haba.
rero burya isi nayo ibikwiye kuruhurirwa ikagira igihe cyo kurimwa n'igihe cyo kuruhurira kugira ngo nayo subirane bwa ka kanovera. Rero kubw'ibyo rero usanga uno munsi yateye rutete jasubijemo rutete gatatu kane niho bwa bugwayi kuko uri kurashira umuceri muri ya wa wundi nyine waruhari muri ya mizi ya wa wundi ucugwara. Rero ibyo nabyo nibindi bituma abantu benshi badashobora kugira kumenya ukuntu bashobora kurima umuceri. Ikindi gira kane nuko badashobora kumenya ingwara kuko twe mu byo twize baratwigishije turashobora kuraba nk'ingwara ukuntu umuceri bubenje tukamenya ati iyi ngwara bayituku kandi iyi ngwara ivugwa ni umutuyo kuko turabona yuko yego hariho ama kioske menshi tubona harimo imiti bavuga yuko ivura ingwara y'intuze y'imiceri ariko wewe umva ntushobora kumenya ati ko biri kose umuti uraza kumvurira wumva gusa ngo je nakoresheje uyu orya ngwara yakoresheje yaragwaje siyo wewe gwajije nawe kajugenda ukagura wundi ko kugira ngo waramufashije kaje usanga umuceri wawe kugira ngo ukire ahubwo muri ko ubandanya uri kuragwara. Ikindi nacyo hari usukirane rw'amaside. Amaside ni menshi ubwoko bwinshi, hariho za dudu finosi, hariho za kitazine, hariho za dirisiba, hariho za rokete, hariho za rava n'izindi. Umva kubera ko ziba nyinshi zirabacanga kugira ntibashobore kumenya ati mbega uyu muti iyi ngwara iyo bari ingwara nyabakivugwa n'umuti wayo. Ibyo ni ibintu twashoboye kuyiga cyane turagenda mu kigo kwiranda ahantu bagira ubushakashatsi bwo gushobora kumenya imbuto no bashobora kuzikurikirana batwereka ati ingwara iyi ni ifata uku imeze uku ivugwa n'uyu muti iyi nayo bayita uku ifata uku ivugwa n'uyu muti. Hari rero ufata rero imiti nk'ibiri cyangwa itatu ukayisukirana wibaza ngo nibwo buryo kugira ngo uhashe ya ngwara kumbe wa muti wagiye kwica uwundi ukasanga yose ibaye amazi ufashe itatu ukayivangira hamwe mu ntuze mu ipombo ukasanga yose yabaye amazi. Umva ibyo rero biri mu bintu bituma abarimyi benshi bakunda kurima gahomba kubera ko batashobora kumenya d'abord ingwara ni ivugwa nibi. Ibyo rero biri mu bintu bituma bashobora guhomba ariko twebwe kora twakurikiranye izo nyigisho bakaduha n'urupapuro mpamya bushobozi gwemeza yuko twabyize ubiradufasha kandi turiteguriye ko rushobora kuzoza turafasha abarimyi ba kugira ngo turime imbuto zirobanura izobafasha kugira bashobore kuronka umwimbu mwiza kandi wakanovera. Koperative Kunama ikaba ifise umugambi wo guhingura ibivuye muri ico gitegwa c'umuceri. Aha twovuga guhingura amakara avuye mu miguruka y'umuceri, guhingura umuceri uzofungurwa n'abagwayi ba diabete ndetse n'umuceri wo gufungura ku bantu bose ariko uteguye neza mu buryo bwa kijambere. Umuceri urasigaje kiringo c'ukwezi kumwe kugira ngo dushobore kuba twowimbura. Hama rero mu migambi dufise turafise umugambi wuko tuzoshobora guhingura uyu mwimbu tuzatwarose. Musanze turazi yuko aha hantu tumenyereye basanzwe bamenyereye umuceri wera ari libra bagenda bagahuza hama bakajana gufungura. Ariko inyuma y'ibyo turafise undi mugambi wuko tuzokora umuceri w'abasirimu bita lietive. Umuceri utamenyerewe no w'abasirimu turafise imashini twashoboye gukurikirana izoza kugira ngo dufashe kugira ngo dushobore kugira kuba twawuhingura. Hakaba n'undi muceri utamenyerewe ngaha mu gihugu n'abantu namira bawurondera hanze kuko kugira uronye aha mu aka karere hafi uva i Dar es Salaam umuceri bita w'abadiabete diabetike. Uwo muceri nawo twarize uburyo dushobora kuzowuhingura kugira ngo dushobore gufasha abo bantu bafise ingorane z'ibisukari kubera ko mu byo bafungura banza kubabuza umuceri kubera ko umuceri wera uburimo bya byunyu by'isukari. Ariko rero umuceri twe tuzohingura uzoba ari umuceri ushobora gufungurwa n'uwo muntu kandi bizokorohera abantu benshi kubera ko urabona ko iyo ngwara iri ku murindo muremure cyane kugira ngo bashobore kuba bofungura uwo muceri. Ikindi gira gatatu turafise uburyo bwo kugira ngo tuzohingure ko murabona yuko hirya no hino ibintu by'amakara biragoye ibiti ntibikiboneka mu ntumbero kugira ngo tukingire ibidukikije. Turafise uburyo bw'uko bijya bibarderi ajya amapepo y'umuceri tuzoshobora kuyahingura dukoremo amakara. Turafise machine briquette kugira bashobore kuramo ama briquette kugira ngo abenege bazoze baraza kugura amakara bibafashe kugira ngo bashobore kuboronka uburyo bashobora gucana biboroheye kubera ko uno munsi amakara n'ikibazo ibiti barabyicira nta bindi batera. Umva mu ntumbero kugira ngo dushobore kurinda ibidukikije amakara abonetse zoshobora bifasha kugira ngo abantu bashobore kuronka amakara kandi kwibeyi rizimbuze. Iyo migambi yose turayitekanije mu mezi 2 ndi kuva tumaze kwimbura mu kwezi gukurikira kuzobuko gushobora gukora ibyo bintu byose kandi zoshira ku mugaragaro kuko nk'iyo lietive na diabetike twarashoboye gutangura gukora amashantio ayo turimirije mu misiri imbere kuzoshobora kuyajana muri BBN kugira ngo bashobore kudupimira kugira ngo dushobore kuronka uburenganzira butwemeza yuko ibyo bihingurwa byacu bifise inzira kanenge kugira ngo dushobore dutangura kubishira ku isoko tubyamamaze bitangure kudandazwa. Turindire yo umuceri w'ibanze tuwimbure tuzoshobora dutangura kubirangura inyuma y'amezi 2 umuceri ngaha mu ntara c'ibitoki muri komine Rugombo uzoboneka ku bwinshi.
ngo naho biruko intambamyi zozo ntizibuze. Intambamyi ntizibuze byo kuri umurimyi kenshi na kenshi arakunda kugira intambamyi, ariko rero twe intambamyi twagize ni intambamyi tutarusanzwe twiteze, kuko twagize twumva habaye itangazo rivuye mu burimyi n'ubworozi bidukikije mu ntara ya Cibitoki bivuga yuko amazi yagiye gukatwa ku ibara rya Nyamagana kuva itariki 15 z'ukwezi kwa mbere akazosubirwamwo mu migende itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri, ikiringo cy'indwi zitatu. Murumva yuko ni ikiringo kinini, kandi rero twebwe ikibazo dugira duhure naco nuko uyu muceri mu byo twize warugeze igihe utereza kuhamamwa amazi, kuko urabona yuko uri mu kabombo twogeranya nuko umuvyeyi yoba yibungenze. Rero umuvyeyi yibungenze arakenera ibintu byinshi kugira ngo wa mwana ari mu nda ashobore kugaburirwa neza, ashobore kuvuka neza. N'uyu muceri nawe rero warukeneye amazi menshi kugira ngo ushobore kuzosambura cyangwa bita umuyange uyangike neza, ariko rero icyo kibazo cyadushikiye. Ibyo rero biri mu bintu twamaze gutekanya yuko dushobora kuzohomba, kuko umwimbu twari twiteze urashobora kuzopunguka bitewe n'ibyo. Ariko gusa turizera Imana niyo byose, hari igihe dushobora kuza turaronka akavura kaza karadufasha, ariko rero akavura nako kari kusahirizwa n'aya mazi, ariko ko byashitse nta kundi dutereza kubyakira uko nyene. Ariko biri mu bintu twamaze gutekanya yuko umwimbu hari kizopunguka kuko twari twiteze. Abandanya asaba ko boza baramenyesha hakiri kare igihe cyo kugara amazi kugira barabe igihe boca barimirako, kugira baze barafunga amazi abarimyi bamaze kwimbura. Dusaba yuko abo mu ntara bajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi boza bamenyesha kare abarimyi kugira ngo bashobore kwitegura mu cyo kiringo bazobona yuko amazi boyakata kugira ngo bazobe bimbuye, kuko hari barazi amezi umuceri umara. Ku buryo bw'uko rero babitubwiye mu ndwi mu bace bakata amazi, urumva yuko uri umurimyi udashobora kuba utekanye icyo kintu, ariko bamwe bitubwira hakiri kare byofasha kugira ngo nawe ujane na ya matariki kugira ngo uzobe wafumbiye kiya gihe utere kugira ngo bazokata amazi umuceri wimbutse. Ariko urumva no munsi babitubwiye indwi bace bayakata, urumva ko cyabaye ikibazo. Abarimyi benshi barafise icyo kibazo kuko batigeze bagishwa inama umuntu mbere kugira ngo byitegure hakiri kare. Bakunzi b'ijwi ry'ugwaruka mudukurikirana muri mu mihingo itandukanye muciye kuri radio kuri 88.4 MHz hamwe no kuri chaîne YouTube, turabashimiye cyane ukungere mudukurikirana 5 kuri micro mwari kumwe na Irankunda Ado Desire naho butaha.